uyu munsi n'umunsi tugiye kurangiza inyigisho tumazemo iminsi. Uyu munsi cyane bivanye na instruction naronse, nshaka ko tuvuga beaucoup plus ku bijanye n'amaraso y'umwana w'Imana Yesu Kristo. Twaronse kuvuga ayandi matipe yandi y'amaraso, ariko uyu munsi avugira intangamarara mvuga yuko amaraso uko agenda atandukanye ariko agenda agira n'agaciro gatandukanye. Narababwiye sinibuka umunsi nariko ndabivugamwo, amaraso y'igikoko aratandukanye n'amaraso y'umuntu. Kandi mu bijanye n'ibikoko, iyo twize neza ijambo ry'Imana turasanga igikoko cashobora kuba impongano y'icaha canke y'ivyaha vy'Abisirayeli, ntivyaba ari bikoko vyose. Hari ibikoko bamwe bategerezwa kurundira bakaronka, nk'akarorero inka, impene, intama, ariko nk'akarorero nk'abantu b'abakene basabwa ko haseswa amaraso y'inuma. Inuma iyo umuntu ashoboye kuyitanga yaba ari umuntu afise amikoro makeya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Nta namwe mbona muri Bibiliya Imana yasaba nk'akarorero ngo baze barondere amaraso y'inkukuma, kubera ko inkukuma ntizibana n'abantu. Ibikoko Imana yasaba ko bishobora kuba impongano y'ivyaha vyaba ari mw'isi, vyaba ari ibikoko biri domestique, vyaba ari ibikoko novuga bifitaniye imigenderanire n'abantu. Hariho akarorero kamwe cyane ngomba kubanza gutanga kugira ngo cyo tuvuga uyu munsi amaraso ya Kristo Yesu. Ariko mugabo kandi uyu munsi dufite umunsi wo gukosora inyandiko ziri mu maraso yacu, kuko nari babwiye suko twakijijwe bisiguye ko inyandiko zose zanditswe mu maraso yacu ari nziza. Hari inyandiko hano abantu muri kino kibanza muri no somene ho bariko baratahura ibijanye n'amakuru y'izo nyandiko, aho usanga hariho ikintu novuga cyama cyempoza mu buzima bw'iwawe. Twabonye ni Paul avuga ngo iciza ngomba gukora sico nkora, ariko ikibi nashaka nico nsanga nakoze. Agacavuga ngo ni kibi kimbamo. Mwene majambo ni nyandiko mbi yanditswe muri jewe. Ariko mugaka tukabona mu Baheburayo igice 8 dusome duhere ku murongo w'indwi tukamanuka, ingene Imana isezerana ko mu isezerano rishasha Imana izokwandika inyandiko y'ivyagezwe vyayo mu mitima yacu. Birigashitwa ngo muri ico gihe ntawe uzokwigisha umuntu ngo amenye uhoraho, ati bose bazonyimenyera guhera ku bukomeye gushika kuri nyarucari, kubera ko Imana izoza yiyandikire inyandiko yayo mu mitima yacu. Haleluya, haleluya. Uyu munsi rero tugende gatoya abarewe sine gufata umwanya munini wo kwigisha, mugabo ahanini uyu munsi novuga tugomba tube mu gikorwa cyo guhindura izo nyandiko. Nizere yuko inondwe yakubere indwi aho winjiyemwo urakonstate nizihe nyandiko zitakabwiza kwandikwa muri uwo mugabo wagiye gusanga zanditswe muri wewe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nihe nyandiko canke nayahe majwi ari mu maraso? Twaravuze ko amaraso aravuga, hari amajwi mu maraso. Imana ishimwe cyane. Nijwi novuga ry'amaraso ya Yesu najya turaza kurivuga ko uyu munsi, kuko ijambo ry'Imana tubwira ko mw'isi y'imwemu hariho amaraso acucagiwe avuga ivyiza kuruta amaraso ya Abeli. Vyumvikana neza Abeli yapfuye areze igihe kinini, kandi n'ijambo ry'Imana atubwira mu gitabo ca Luka ingene Imana izobaza aburunganwe amaraso basheshe. Ahandi ndagira novuga classification y'ubwoko bw'amaraso tubona na impact ayo maraso agenda agira. Turabona neza yuko hariho amaraso y'abantu Imana iza kurondera ku bantu. Luka 11 ku murongo wa 50 ngo amaraso y'abavugishwa duga hejuru gato kuri 49. Nico cyatumye Imana ivugisha ubwenge bwayo iti nzobatuma ko abumvugisha n'intumwa, bamwe muri bo bazobica abandi
bazobahama. Umviriza 50. Hashavuga ngo amaraso y'abavugishwa n'Imana bose yavishijwe. Amaraso y'abavugishwa n'Imana ntibavuze ngo amaraso y'abantu, bavuze amaraso y'abantu barungitswe n'Imana. Iyo Imana irungitse, hari abantu Imana irungika hano muri nose, munyumvirize neza, ikabarungikana amaraso ari special. Ibikumbure tuzovyagura ko nabwiye ko uno mwaka chaque mois dufise conference beneyi. Alleluia. N'ubu nayo numvume ngo turatanguye, mugabo ntibikunda ko noshobora kubandanya. Mugabo muri Fevrier turatugaruka, siriko zokora 2 semaines cyangwa zokora n'isomene nk'uko twabikoze, mugabo ndakene ko aya mabanga tuyatahura. Imana ijambo ry'Imana tubwiye ngo Imana izobaza amaraso y'abavugishwa. Kwereka amaraso y'abavugishwa, parce que abo n'abantu barungiswe mw'isi, Imana ibarungikana imitima itandukanye n'iy'abantu. Hari abantu dushobora kubona hano muri nose ukabona ko uyo muntu ego nivyo twe tubona umengo n'umuntu asanzwe yagize ama achievement, ariko waza kwitegereza ugasanga uwo muntu afise ikintu gitandukanye, arafise akamere kandi arafise ubwiharire, arafise ikintu muri we atari kubera ko gusa ari ingabire y'Imana iri muri we, mugabo bigaragara neza yuko uyo muntu Imana amurungitse kubw'impamvu kanaka. Uyo muntu afise mission yarungiswe gukora hano muri nose. Abarabi bivuze ngo nabavugishwa n'intumwa, munyumvirize neza, Imana yarungitse ngo ariko bazobica bongere babahamye, ngo amaraso yabo yavishijwe uhereye, umvirize neza, kukuremwa kw'isi. Ni kuvuga ngo hari amaraso aseseka mugabo ataba recorded mu bwami bw'Imana. Hari amaraso aseseka nivyo umuntu yapfuye, mugabo les conséquences ntizibe izikomeye nk'uko tubibona kuri aba bantu. Birivuze ngo umviriza, ubundi nivyo hari amaraso aseseka yo nyene ubwayo, kubera ko nyene n'amaraso, amaraso afise ubuzima, ubwo buzima ego akama consequence, mugabo hari ama consequence ari hejuru nka tugiye kubona, aho umuntu amaraso washobora guseswa Imana ikaza kuyabaza mw'isi. Bibiri ivuze ngo yavishwe uhereye kukuremwa kw'isi, raba kino kintu, arondegwe kubiki gihe. Ntibavuze ngo n'abantu bose bapfuye ayo maraso yabo azoromdegwa kubiki gihe. Imana ivuze ngo nabavugishwa n'Imana n'intumwa z'Imana, n'abantu barungiswe n'Imana, n'abantu Imana afashe mu bubiko bwayo ibashiramo imhemu yayo, ibashiramo amaraso yayo. Nivyo nubwo afise amaraso akomoka ku bantu, mugabo afise ayandi maraso yandi. Imana itaza guharwa nk'amaraso avuye kuri papa wiwe cyangwa kubisekuruza vy'iwiwe, ariko Imana iza kuba yabaronderako kuko n'amaraso ubwayo, munyumvirize neza, yavuye mu ijuru. Amaraso ya mbere tubona mu isi umwana w'umuntu yagize, Adamu na Eva, suko hariho bari bayakomoyeko cyangwa bari bayakuyeko, n'amaraso yazananye no guhumeka kw'Imana. Ni musaha Imana novuga yari isize mu muntu. So kimwe nuko amaraso tubona Yesu yaje gusesa hano muri nosi, samaraso akomoka kuri Yosefu. Iyo baza gupima, nubwo Maria ava mu muryango wa Dawidi, ariko nta ntamwe amaraso ya Yesu yarafise aho ahuriye n'amaraso ya Maria. Parce que icyo Satani yakoze mu gukoresha icyaha Adamu na Eva, ariko reka mvuge Adamu wa mbere yakoromvye amaraso yose azoza hano muri nosi. Imana ikideside yuko hariho umuntu izorwikana amaraso, munyumvirize neza, kugira yihore Satani. Itanguro 3:15 kuri uyu mugore uruvyaro rwe nzosira inzankane hagati yabo n'uyu mugore. Uyu mugore uruvyaro rwe ruzokumena umutwe, nawe uzorukomeretsa agatsintsiri. Satani yo equation ntibaze ko ushobora kuba, parce que yara business ko uza wese uze kuraba uraza gusanga umurya dasura n'icari hanyuma umuryango wose Imana yashira ku mutima. Mugene mwitegereze mu ijambo ry'Imana, uwo muryango waragize ivyago. Imana ibomye, munyumvirize neza, yuko Nowa washoboye guhimbara Imana agasigara ari wenyene mu ruvyaro rwa Nowa. No kuri Nowa nyene ijambo ry'Imana tubwira Nowa uburyo yaciye anywa vino, araboregwa, ashira ubwambure bwiwe hanze,
umwana wiwe Hamu arabubona ibibazo biratanguye muri uwo muryango. Hamu aravumwa, mugabo ntihavumwa Hamu, havumwa Kanani akomoka kuri Hamu. Imana toke kuri Nowa ntibikunze, reka ndondere kuyumye. Haheze ibisekuruza 10. Inyuma y'imyaka ireko kera bararamba, inyuma y'imyaka 2656 haza umugabo yitwa Aburahamu. Imana iteguye umugambi mu muryango wa Tera yadandaza ibigirwamana, yakora ibigirwamana, yasenga ibigirwamana. Wa muryango Imana rize kuronderamo amaraso yoshobora gutsako kugira ngo ishobore kuzana umukiza nawe nyene mugira ibibazo. Haleluya. Imana tisishizwe naso rekaze kuri Aburahamu. Nta mwanya waheze. Aburahamu umunyantege nke, umugore we aramubesha, aba aratosekaje amaraso yiwiwe. Avyara ku nshoreke y'umunyegiputakazi, avyaye Ishimayeli. Imana ati isezerano ryanje n'ubu rirabandanya. Haza Isaka. Bigize gutya Isaka nawe nyene agira ibibazo nk'uko nyene bikomose kuri se Aburahamu. Abo yavyaye ibibazo vyabaye murabizi. Umuryango wose Imana abona ko yoshobora kuronkamwo irembo yinjiriramo kugira ngo izane ugutabarwa. Uwo muryango wagize ibibazo. Aho sinje kuvuga ba Yakobo, sinje kuvuga Yuda, abo bose bagiye batosekara. Munyuma ati ntayindi shwa mfise, amaraso nkeneye ntabwiza kurondera Imana w'abantu, kuko Satani yarabizineze ko equation yose Imana ugerageza gukora iyo rishobora kukunda, kuko amaraso y'uwa mbere, kuko abaza bose baza bakomoka ku wa mbere. Cyo cyo ibita abakomoka kuri Adamu wa mbere, cyangwa uruvyaro rwa Adamu wa mbere. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Inyuma y'ivyo byose Imana avuga ati sawa, ubu rero ngomba ndondere amaraso atari hano muri nose. Yesu amaraso yasheshe. Igituma birivuga ngo namaraso atagira agasembwa. Nta yandi maraso y'umuntu nubwo Imana iza ko yabarondera ko iza Bibiri ivuga ngo namaraso atagira agasembwa. Ariko Yesu igituma atagira agasembwa nuko nta nyandiko nimwe. Biritubwira ngo yakuze nk'abandi bana, aganzwa ntivyagezwe, mugabo araba kino kintu ngo ariko ntiyigeze akora icyaha. Impamvu si yindi nuko nta nyandiko y'icaha, nta nyandiko ya kamere k'icaha yari muri we. Amaraso Yesu yazananye n'amaraso yakuye mu ijuru. Haleluya. Mu ijuru hariyo amaraso. Okay, reka twegegwe imbere gatoya, kuko uyu munsi turafise akazi kenshi. Hari abantu bagiye gukira indwara les maladies chroniques, kuko ni conséquence y'inyandiko. Turakoresha sentence mu mwanya, kuko aya namaraso ari hejuru yandi maraso yandi, atari amaraso aboneka mu isi cyangwa umwana w'umuntu wa hano muri nosi. Namaraso yakomotse mu ijuru, afise ubushobozi nosema bwo guharira ivyaha, ariko afise n'ubushobozi bwo guhanagura inyandiko yose ishobora kuba iri mu maraso yacu. Numva amen ya muri kino kibanza. Tarabashia desi. Haleluya. Haleluya. Magatoya aba Lewi nyarukiriza 11 tosoma dore ku murongo wa mbere. Ndagomba ndabereke ibijanye n'ibango y'ubuherezi. Haleluya. Uhoraho abarira Mose na Aroni nyarukiriza ati muri Abisirayeli muti mu bikoko vyose ibi nivyo vyemegwa kurya mu vyose vyo mu isi. Nyarukiriza igifisi inzara cyose ziri n'umwanya hagati kagereza nyarukiriza kane, ariko mu vyuza no bifise inzara. Donc Imana kiravuga se ibikoko Imana aremye ni vyinshi. Nta namwe tugira tubona ku gicaniro bazana ikimazi c'ifi par exemple, parce que nta bantu baba mu mazi. Haleluya. Kumurongo gatanu hagataho mbo iyi ni seminaire nzo bakoresha. Iyo uri kuriga ibi bikoko Imana ivuga,
ibikoko imana ibuza ngaha uraza gusanga n'ibikoko bifise amabanga yo mu buryo bw'imhemu, n'ibikoko bifise ico bisiguye mu isi y'imhemu, n'ibikoko usanga bifise novuga spiritualité, novuga iri proche na monde satanique. Alleluia. Nta mwanya mfise ariko ivyo nzobibigisha maybe nitwaronka akanya. Imana yapfuye kuza abisira ngo iki kintu ntimugitunge, iki ntimukige gutyo nyene. Ubu niho bagiye gusanga ivyo vyose Imana yababuza iyo babiriye, munyumvirize neza, kamere k'abantu kagenda gahinduka. Hari abantu bahindugwa n'inyama z'ibikoko bakunze kurya. Ivyo si jewe murabirondera n'ubushakashatsi bwakozwe. Alleluia. Alleluia. Okay. Nige hoya. Urabona nige Imana n'urukwavu koko naho guza ntirugira inzara ziri mwaya nige umaya kuri mwewe. Siriko muriko muranyumva. Reka twibandanirize. Nyarukiriza inyama zavyo ntimuze muzige n'imivyimba yavyo. Ibi nivyo mwemererwa kurya mu biba mu mazi. Imana ikavuga ibyo barya. Duga kuri 15. Okay. Nichizwe ikona cyose uko amoko yavyo ari 16. Nimbuni. Donc hano Imana kubera ko Imana yenteresa kubijana n'ibikoko. Ibi birimo spiritualité ikomeye cyane. Rero kugira ngo dushungure umwanya 17 rero nyarukiriza 17. Apana chapitre 17. Anashaka kubereka ingene Imana classifie ibikoko. Hari ivyo yabuza bivanye n'ukungene imeze. Okay, kugira ngo dushungure umwanya neza umurongo 5. Ivyo nukugira ngo Abisirayeli baze bazane ibimazi vyavyo. Duga hejuru gatoye. Umuntu wese wo mu Isirayeli azobagira inka canke umwana w'intama canke impene aho mushagaje canke inyuma yaho, atakizanye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ngo akishikanire nk'ishikano. Mwumvise ko ivyo Imana yakira atari byo byose. Imana ikiravuga ivyo abwirizwa kuzana ivyo ari byo. Imbere y'ihema ryanje uwo muntu azogibwa ko nayo maraso. Mwene majambo uwo muntu will be as guilty as a murderer, azoharugwa nk'umwicanyi. Mbere azoba avishije amaraso. Uwo muntu azacibwe mu bwoko bwabo. Mwene majambo uyo muntu akweza inyandiko mu bwoko bwabo. Ivyo ari kugira ngo Abisirayeli bazane ibimazi vyabo, ivyo bahora batangira mu gahinga babinzanire ikigihe bariko barava muri Egiputa mwihema ry'ibonaniro, babihe raba kino kintu, babihe umuherezi babishikanire kwibimazi vyishimwe. Kumana nanje sisi. Uwo muherezi aheze amije amaraso gwicaniro canje kiri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Yose ibinure bibe umubabwe umota neza. Nyarukiriza. Ariko imbere yaho gatoya genda kuri 16 je crois 16 aho tubona impene yashigwa ko. Donc hariho akademonstration gato yashaka kubereka je crois que chapitre 16. Rero mera nkufukama wewe murabe gutya. Yes. Murabe gutya. 16:11. Aho he kusenga maze yakikona rya bise amasuguru abiri y'impene kuba ikimazi cyo gutarengwa ivyana n'imfizi n'intama no kuba ikimazi cyo kozwa. 6. Aroni aheze yigize hafi ya masa y'ikimazi cyo gutangirwa ko ivyaha iyi dufata mera nk'impene nyene. Alleluia. Nguko ukungene kare vyagendera abakino kintu. Aha muca muze gutahura igikorwa c'amaraso ya Yesu ku buzima bwacu.
mbo ngerageze guparaphrase. Iyo umwisirayeli yakoze ivyaha, bo batiza kubikora of course, barabanyavyaha, barase kamere kica, kugira ngo ashobore gucungurwa yabwirizwa kurondera impene canke intama. Imana precise impene canke intama, agaca ayizana. Iyo azanye Bibiri ivuga ngo ntiyaba irenza umwaka umwe, kandi yateza kuba idafise agasembwe, sari ntigeze ikomereka, ntipfuye ijisho, nta anomali nimwe ifise, imeze neza, irakomeye neza. Iyo rero niyo yaca mu kuboko, niyo mu kuboko kumwe, niyo yaza azanye kuraba umuherezi. Jewe dufata cyane umwise warushe gumeze kurya ubundi nakurondera ikiziriko ngakikwambika mu muganira nkanda kuburura, mugabo urumva nyene reka dukoreshe kano karohero. Haleluya. Akayizana ku muherezi, iraba kiro kimwe, agaca ayishikiriza umuherezi. This birivuze ngo maze yigize hafi iyo mpene yerekanywe n'ubufindo ko ari yanje, ayigerere kuba ikiba cyo gutangirwa ivyaha. This ariko imwe yerekanye ko ari yo gusendwa ihagarikwe, ndumva yazazanye zibiri, imwe niyo bashikana uhoraho, mugabo hari yindi baca birukana. Izo masa zibiri canke izo mpene zibiri zose ni gicapo ca Kristo Yesu, kuko yaba Yesu yarashikirijwe umuherezi. Ariko mugabo kandi turabona kandi yuko iyi mpene baca bagira iki, kubera ko iraba kino kintu garuka ngo kuri this, ariko umwe yerekanye ko ari yo gusendwa ihagarikwe imbere yanje ikidora, kugira ngo yaturigwe kw'ivyaha, irungikwe kuba iyo gusendwa mu bugaragwa. Iyi Azazeli bavuga ngaha, hari entité satanique yitwa Azazeli, nayo ni rindi rembo rindi, ni entité iyo mugabo si mugabo inspiration yavuye ngaha. Okay, irungiko kuba yo gusendwa mu bugaragwa 11. Aroni aheze yigize hafi ya masa y'ikimazi cyo gutangira ko ivyaha, yo kwitangirira yo kwitangirikwa ko impongano bona urugo rwiwe, akerere iyo masa y'ikimazi c'ivyaha yitangiye. Imwe yarungikwa mu bugaragwa, biritubwira muri Yesaya ngo yajanywe nk'intama ijanywe kwibagiro. Okay, imwe yindi akayishikiriza umuherezi. Ngiki cy'umuherezi yacakora ubundi c'était supposé yuko ico gitungwa ubufindo bwerekana mva muri majambo Imana avuga ati iyi niyo yiwanje, iki kiza kuba mu gishingo cha wa muhebura canke wa muyuda. Umuherezi cyakora n'igiki, umuyuda canke umuhebura yaratura ivyaha vyiwe, aze kuvyatura. Uramba gatoya Yohana igice ca mbere ku murongo wa 29, ajeje kwatura umuherezi avuga ngo ibi vyaha vy'uyu muyuda Kevin bije kuri iyi masa canke kuri iyi mpene, munyivirize neza, ni kuvuga ngo iki gitungwa nta cyaha cyaba cyakoze, yaba isanungiswe mu bugaragwa, yaba n'icyaba kigiye gukererwa kugira ngo amaraso yacu abari yajanwa ku gicaniro, hamacogere gikeregwe bacosereze ku gicaniro, bitegeze umubavu umopta neza imbere y'Imana. Ni kuvuga iki, ukugoroka kw'iki gitungwa, igitungwa naco cyaba cyakoze, mugabo cyajanwa kugira ngo kibe mu gishingo cya wa wundi wo gutsindwa. Niyo mutamubona bikono ba 2:5 ku murongo wa 21 ngo umwe atigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwacu. Ni iki gicapo turiko tubona mu isezerano rya kera. Hamati ivyo vyageze gute? Garuka muri Yohana, igihe Yohana umubatizi yabatiza Yesu, hagaraga iki gicapo nyene. Hariyo Yohana umubatizi ava mu muryango w'abaherezi, niwe yari umuherezi w'ico gihe. Hariho na Yesu intama canke impene igiye gutangirwa ivyaha vy'abari mw'isi. Gumana nanje gatowe, bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we, aravuga ngo raba kino kintu,
nguyu mwagazi w'intama w'Imana akuraho icyaha cy'abari mu isi. Yohana nk'umuherezi avuze iri jambo yaraje gukora transfer. Ibyaha bivuye kuri twebwe ababayeho abariho n'abazoza bigiye kuri Yesu. Nico gituma Yesu ntiyahindutse umunyabyaha, Yesu yahindutse icyaha. Gushika ngaho turi kumwe. Nguyu mwagazi akoze ya transfer aje kugira iki? Kurya umuyuda yezwa n'imasa y'impene yarungiswe mu bugaragwa n'iyindi yoserejwe uhoraho. Niko na Yesu yaje muri ico gicapo. Tugiye mu itanguriro batubwira ingene Isaka yaragiye gutangwa. Stili iki gicapo nyene. Aburahamu anamubwira ati umwana wawe ukunda cyane niwe nkeneye. Mugabe bivuga ngo Aburahamu agomba kumwica amutange ko ikimazi. Biza mu Imana ivuga ngo umareka araza mubwira ati Aburahamu ntugire icyo ukoza uwo mwana. Ni Imana mugiye garuka mw'isi. Yes, umarayika amuhagarara ari mu ijuru ati ewe Aburahamu aritaba ati sabwe yagomba mwice. Ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntungire icyo umugira. Noneho menye kubaha Imana kuko utanyimye umwana. Raba kino kintu wawe kandi nabwiye ko amaraso ntangana kandi ari kinege. Amaraso y'umwana w'ikinege cyangwa ikimazi cy'umwana w'ikinege kiratandukanye n'ikimazi cy'umwana agira gatanu agira gatandatu. Uko ikintu kiba hano muri nosi niko kigira fréquence ya spiritualité dans le monde spirituel. C'est comme je le connais. Alléluia. Raba kino kirati agise gutya Aburahamu nyuma y'amaso areraguza inyuma yiwe ahabona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka cy'inzitane. Donc mu yandi majambo ni Imana ikababwira ngo narondeye n'ivyo ikimazi mu bana b'abantu mugabo nta maraso y'umwana umuntu ashobora gucungura isi, ariko hariho umwagazi nashimye gutanga. Uyu mwagazi yari yafashwe mu gisaka cy'amahwa kandi cy'inzitane. Ugiye kwitegereza igicapo ciwe uza gusanga yakomeretse. Igicapo cyayamishishagu ya Kristo Yesu uza gusanga hari amahwa yamwinjiyeko. Mwibuke ko bamwambise urugori rw'amahwa. Mu yandi majambo ni igicapo cy'umwagazi yaragiye gutangwa atagira agasembwa. Izina ryiwe ni Yesu. Amashimeshi ku mwami w'abami. Merci. Abaheburayo 12 ku murongo 24. Abaheburayo 12 ariko ibyo cyo mu Heburayo 12 duhere kuri 10 verset 19. Duhere kuri 10 verset 19. Muri ko murumva amabanga y'imwemu ahishijwe inyuma y'amaraso. Haravuga ngo nuko bene data kuko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu. Turafise ubushizi bw'amaraso. Dear brothers and sisters, we cannot boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. Nifa muyani majambo nabwiye ko amaraso ya Yesu na amaraso ni the supreme price ever given mu bizana amateka y'isi. Aya maraso rero benshi ntibanzi ukungene bayakoresha. Ni kuyavuga gusa. Kuyavuga sibyo biguha intsinzi ku mwasi wawe. Ikiza kuguha ubudahangagwa n'ubutabazano muri nose ubwa mbere na mbere nishurirwa gica amaraso ya Yesu ari mu buryo bw'imhemu. Icyambere muri batubwiye ngo now we can boldly enter heaven's most holy place. Aha n'ahantu hatashobora kwinjira uwo ari we wese. Hari n'abaherezi binjiyeyo bafirayo. Mugabo hamwe n'aya maraso bavuze ngo turashobora kwinjira dushize ubusitsi bw'ubwo. Mweni majambo nta kintu na kimwe we uyu munsi gishobora kugutangira kugerera aho Imana isanzwe ikorera ibikomeye vyayo mu ijuru. Icyambere mubwizwa kumenya ndababwiye ngo tugiye guhinduza izo nyandiko nuko nzi neza ko hamwe n'aya maraso mu mwatugomba dukore sincere turashobora turafise access gusika ahera ani hasi kwa ari we wese. Mugabo amaraso ya Yesu Imana imaze kuya present parce que nababwiye amaraso represent ubuzima bw'umuntu.
amaraso ari mu buzima bw'umuntu. Ayo Yesu yasheshe munyumvirize neza, n'amaraso aturonsa uburenganzira bwo gushika ahera ahera. Ikibazo benshi muri kino kibanza ntimuzi kugene mwinjira ahera ahera. Benshi muri kino kibanza ntimuzi kugene mugaburuza inama zibera mw'isi y'imwe no ku marembo y'Ibaburoni. Aya maraso aduha access kwinjira. Ndakwaza ikintu kimwe, nimba ufise access aho Imana iri, kubera ko ubuzima bwawe bw'uko bwari buri, kuvuga ngo amaraso ya Yesu, ubonye akayaho amaraso ya Yesu nta na kimwe kizokwigera gikoreka. Amaraso ya Yesu munyumvirize neza, ni visa, ni passport, ni carte d'accès gushika aho Imana yandikira inyandiko zayo. Wibaze yuko abo mu bihe bya kera nk'aba Yakobo yashoboye gushika hano hantu arahinduza Imana amateka ari ku buzima bw'iwiwe. Imana ntiyabikoze kubera ko ibishatse, ni kubera ko Yakobo yakiraniye ubuzima bwiwe. Nimba ufise access ahera hahera, ujana yiki, ukora yiki, uvugayo iki. Haleluya. Ni nk'umuntu ashobora guhabwa rendezvous n'umukuru w'igihugu, mugabo ntamenye mu minota 5 bamuhaye ingene ayivyaza umusaruro. Imana kiravuga natwe niki, uyu munsi turagiye kugerera ahera hahera twese, parce que aya maraso arabitwemerera. Iyo senga mbwira Imana hamwe n'amaraso y'umwami w'abami Kristo, amaraso agira agasembwa, ndinjiye mu birimba vyawe. Hama ninjire misose ninjirana bimaze, hama nashikayo nsi ingene umwanya mara aho hantu ndawuvyaza umusaruro. Aha n'ahantu munyumvirize neza, aha n'ahantu ushobora gukora ubucuruzi bwo mu buryo bw'imwemo. Narababwiye sinibuka ku munsi nabivuze ko hari amakesi amwamwe mpora mbandiko ndahangana nayo, bikaba ngombwa yuko ntarenguka gusa nka jewe ngo mvuge nka jewe, mugabo nkarenguka mfise offer. Habwira Imana kuri iki nzi neza ko ico kintu vy'ukuri ni kimazi kishobora kumvugira imbere y'Imana. Nkabwira Imana mvunjira, parce que nabwiye ibimazi ni faranga. Imana mvunjira umpe nakarore gukira ku muntu. Nta munsi n'umwe ngiriyo exchange hatava mo resultat. No mu minsi iri imbere mugiye kumva intahe zigiye gusiga iminzere mu matwi yanyu, atari izo ngaha gusa mu ishengero no mu mahanga. Parce que iyo twinjiye hano hantu n'ahantu utabugiye umviriza ujanye ibintu vy'ubwana, n'ahandi iyo uhageze ubiza kuba umuntu afise sagesse divine yukumenya ikungene ahantu uhakura igisigira amateka mashasha ubuzima bw'iwawe. Okay, listen to this. Dawidi agombye gusabira imbabazi igihugu ciwe. Samuel wa 2:24 ashitse kwa Arauna, aramubwira ngo aha niho Uhoraho yashatse ko ndamubakira ibicaniro, nkongera kandi nkamushikanira ibimazi vyanje. Arauna aramutse umwami wanje nye n'ingoma uzanywe n'iki iwanje cyo musavyi wawe. Dawidi arafise amatongo, yari afise imisozi, ngakwereka yagiye ku musozi wa Arauna. Ikiri kwereka yuko si kintu cyose hano muri nosi gifise insiguro cyo kimwe n'ibindi. Siriko muri ko muranyumva? Haleluya.
kaze kandi mu ishuri ry'ivy'imhemu imisozi yashobora kuba ari imisozi mugabo imisozi irafise novuga amabanga amakode ari kashe umuntu ashoboye kuyamenya niwe ashobora kumenya neza uburyo ashobora kugisha koze aho hantu. Dawidi n'umwami kubera ko yagiye kurondera amashamvu yo kwa Arawuna, aho niho Imana yari yahisemo, aho niho Imana uravyumva yari yaprashije mubivuze kino kintu ico no kwita nk'igitasha nke serrure donc iriya kugira ngo ashobore kwinjiriramo ashike mu birimba vyayo. Siko biko muranyumva nico gito. Par exemple hari igihe ushobora gukora amasengesho kwisonzesha nkasanga ayo nkoze aya parcelle dukora siyo ariko arampa accès gushika aho nkeneye gushika, sintegeza guma ndiko ndakoresha ubwo buryo nyene. Biritubwira mu banyefesi gice gatandatu ngo musenge 18 musenge uburyo bwose bwo gusenga. Mani majambo ntusenge mu buryo bumwe parce que amasengesho afise amasorte yaje afise kumwe ameze ni nk'imfunguruzo. Imfunguruzo zose afise mpagato izi intuza yanje hari kifunguruzo nyinshi muga muri izi funguruzo haro zitatu mubivirize neza haro zitatu zisa izi zitatu zisa rumwe n'ugwaharya urundi n'ugwaharya urundi n'ugwaharya. Igihe nje uhugura atari hafi ndafise access ku miryango ingahe itatu maze kwinjira indani ndafise urundi ruma access muri biro yiwanje mugabo izi funguruzo zitatu zisa munivirize neza nubwo zisa uziravye zirasa mugabo izi ugwaharya kandi miryango irasa mugabo nibitaje birasa n'amaserure irasa mugabo ugwaharya ntirushaka kugura hariya. Zose ni funguruzo zugurura. Reka nkubwire amasengesho dusenga nibimazi dutangira Imana ego birafise bikora mugabo hari bimazi ashaka kugura umuryango kanaka. Hari n'amasengesho ashobora kugwa access ahantu kanaka. Uteza kuba umuntu w'imwemu amenye neza ngo iyo sanze urufunguzo rutari ko rugura stadi sigo gwakoreyiwe ino serire yo ngaha ndasaba kwiri guhindura kugira ngo soye kuronka access aho hantu. Numva meze neza muri kino kibanza. Ubwo nibwo buryo tunesa muri buno bugingo. Haleluya. Hari abantu misos ubiriza ikintu cyose hari igihe murambwira Imana bivanye n'ikintu nke bivanye na access nkeneye aha hantu nico nkeneye gusaba hano hantu. Hari igihe biri ngombwa yuko Imana imbwira ngo muvyo naguhaye mpise mwiki nisho yeje ntanga. Hari igihe impashwa nagerageza nkabona ntibipasa kavuga nti nteza guhindura uburyo bwo gukora. Dawidi ashobora gukoresha ibitumba afise mugabo iyo ntiyari ifise valeur dans le monde spirituel cyo kimwe niyo yaragiye kugura kwa Arawuna. Asiseyo aramaze ugombe ugezwe n'ikiyo mwami wanje ati twara ivyo ugomba vyose ubitange. Twara ivyo ugomba vyose ubitange. Donc mwene majambo ni Arawuna tanze mugabo ninde akeneye audience mw'isi y'imhemu kugira ngo agire icakoze ni Dawidi mugabo hatanze nde Arawuna. Iyo Dawidi aza kuba imbura bwenge ivyo arondera ku Mana ivyari kuba parce que ico Imana ikene munyumvize neza. Imana ikene ikintu gifitaniye atashuma na wewe cha kintu kiri diatriyo cha kintu kiri shekuro cha kintu wumva yo ico nyene nico ki dispose spiritualité ishobora kuguha access muri ibi birimba. Bamwe kumbure n'amasaha yabo yo kuryama bakunda, abandi kumbure sinzi ikintu kanaka, abandi kumbure sinzi nibitandukanye. Raba kino kintu aramubwira ati ngibi byose tora 23 ivyo byose yewe Arawuna ndabiguhaye mugenzi. Arawuna arongera abara umwami ati uhoraho Imana yawe ikwakirire. Bisobanuye iki?
hari ibimazi naho turi mu isezerano bishasha mw'isi muhe mu bitakigwa. Icyo gituma reka nabwire nka kimwe mu byo mukunze gutanga bitakigwa. Impuzu wahevye kubera ko yatabutse, iyo uyitanze ijya ntiyakigwa. Ikintu cyose utanze wikurayo, ikintu cyose utanze uravyumva ntubabare kugitanze nticakigwa. Yeba abantu mwanyumvise Imana ikwakira. Mbwira umuntu ati urashobora guha Imana ariko ntikwakire. Imbere y'uko isezerano rya kera ribaho hari abahungu babiri bavukana bashikana Imana. Umwe Imana iramwakirira, izina ryiwe ni Abeli. Undi Imana iranka kumwakira, izina ryiwe ninde? Ni Kayini. Imana iramubwira ati Kayini, mbega urakajwe niki ko nakirishikanwa rya mutoya wawe nkanka kwakira igi wawe? Imana iramubwira ngo mbega nawe ntiwokora neza ukaraba ko nawe ntakwakirira. Mbwira umuntu ati menye ukunge nukora neza kugira Imana ikwakirire. Mwanyumvise nico gituma bamwe uravyumva barakora ati mbwa buje nta mpinduka ndigera mbona. Nturamenye donc uratanga mbwa ntuzi kumwe nutanga, kandi iyo utanze ntuba wakiriwe. Imana yagiye ishikanwa ry'iwawe aho nyene hacaba ikintu citwa poto, hacaremwa irembo, hacaremwa umuhora, hacaremwa igituro. Vuga ngo igituro mukunze kucumva ariko uravuga kubijanye n'umuyaga nkuba n'amazi, amabaraje. Iyo Imana ikwakiriye hacaba igituro, ni kuvuga ngo ni centre d'alimentation, ni handi haca connecta n'abantu. Kandi ntimugafe kuva imbere y'Imana gutyo nyine mutamenye neza ko yakwakiriye. Paul arazandikisha ngo by'abikorinto arababwira ngo iyo mutange umunezero, arababwira ibishobora gukogwa kugira ngo Imana ishobora kwakirira. Atubwamira mutange mutagize iki, mutababaye. Iyo utanze ubabaye tinakundi, nta rukundo rurimo, ntivyakigwa. Mugabo hari igihe utanga. Abrahamu yatanze, munyumvire neza, ntiyaretse kubabara Pasika yaratanze umwana wiwe. Mugabo yari yumva akunda Imana, akunda Imana umva rumurengeye ku buryo atakintu na kimwe yashobora kwima Imana mu vyo yarafise. Mani majambo ishikanwa riza kuba ikimazi, ni ishikanwa rinyeganyeza umutima wawe. Icya kabiri, mutababaye, mutagoberewe. Umuntu agatanga kubera ko yagoberewe. Fanga umutange mugize iki, munezerewe. Okay? Kuko Imana ikunda utagagize iki, anezerewe. Nivyo birivuga muri Zaburi 126 ngo iyo umuntu ajana imbuto ziwe arira, aja kubiba ariko ararira, ngo azogarukana imbambo z'ivyimburwa vyiwe agize iki, anezerewe. Donc muri majambo Imana ikiravuga iki, ikimazi cacu kibuza kuba ikimazi kidutera gukorora amosozi. Donc ni cakindi ukora iyaba atari Imana utari kugikora. Siko muriko muranyumva. Mubara abantu ejo muri 12h batanze ikimazi, ubundi yaza kubaho ntavyo bari gukora, mugabo barabikoze kandi mu nyuma baranezerewe. Siko muriko muranyumva. Haleluya. Azogarukana akanyamuneza azanye imbambo. Muravyumva? Imbambo ni kuvuga ngo kera hora mbona ahumurikiranira kato, kera hari mirima, barimamwo ibijumbu, barimamwo ibigori, ibiharage. Reka mbe ndavuga ivyo nivyo cyane nibuka. Iyo hageze ko bimbura, bashaka gufata nk'ibiharage ugasanga babipfunditse n'ibintu by'ibintu bya bavuga gute, imiganda. Yes, ugasanga mu kuvyikorera natora kamwe atora ibintu bikoranijwe hamwe.
nguko uko Imana ikiravuga igiye kubaha ibikoranijwe hamwe. Siko muri komera vyumva nivyo bagerageje gushira hamwe. Kumwe muri Luka 6:38 havuga ngo muzohabwa mutayumvira muhabwe ku rugezo rwiza rutsindagiye runyingishe rugisiki rusesekaye. Niba ariko baravuga ngo umuntu yasohoye imbuto yiwe ariko aragira iki ariko ararira parce que suko ico kintu ataragikereye ntiyagitanze kubera ko kitari gifise ico kimumariye. Mugabo ni faranga ariko arakoresha mw'isi mwe mu kugura gushirwa kw'amasezerano yiwe ku buzima bwiwe. Amen. Abebura 10:24 havuga ngo mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha, mwegereye n'amaraso. Kubera iki? Raba kino kintu, kubera iki Yesu n'amaraso bitari hamwe? None aya maraso sa ya Yesu, tukwa aya maraso bayavuze ko ari ukwayo, ni kintu kiri ukwacu, na Yesu nyeneyo ari ukwiwe. Hallelujah. Nikubira ngo fete utahure fonctionnalité y'aya maraso. Avuze ngo n'amaraso acucagigwa avuga ngo amaraso aravuga. Amaraso aravuga. Amaraso iyo avuga inyandiko ziri muri yo. Ikindi genzo bigisha intambara z'amaraso. Aho umuntu ashobora kwaho ariko aragwana warakani navyo kenshi bikunze kuba bakore katakavuga ugatoye. Wewe nivyo uri nakarero uri umusafu uri umuhondo ureka vuga umuryango we washa. Narababwiye amatribu cyangwa amaclan igihugu amasosiyete arafise imishaha kandi ahari umushaha hari n'amaraso. Nico gituma uzosanga abo bantu bicirirwa ico kintu ugiye kubitegereza barafise ibintu bahurirako, barafise ibintu bibatuma munyumvirize neza bagaragara nk'umuntu umwe. Ugasanga n'umuryango par exemple abagabo ntibaramba, twe umuryango kwa papa n'abagabo baramba. Nta mugabo numwe bavukana na papa asigaye, bavukana ari 9, nta mugabo numwe asigaye. Uyu munsi twebwe iyo turiko turasohora ibi byo mu miryango dutira ivyababaye ko ntibizomba ko mu izina rya Yesu. Uribasa turatira kujya mu minsi iheze uwo dutira yarampamagara arambwira tuvize apotre wakuze ndasi ko mubandanye mutira ingo ndakwigishe utangure kubikora kuko sinzokwamaho. Ubu nije sigaye mvuga amajambo kandi iyo ndayavuze les jaloux. None Hallelujah. Ndamaze gusohora abakobwa babiri. Ego kubera iki inyandiko iri mu maraso yabo kwa mutamu ntibaramba. Rero ugasanga umuntu yakijijwe mugabo yamana ya umiza babwira ikintu kimwe najewe sinibaza ko mba ndiho incuro nyinshi. Hari n'umunsi navuye mu mubiri iyo ntabayizi barayizi ndashika mu ijuru baranyakira shitsi imbere y'umwami Yesu arambwira ati karibu. Tamwe ni andi ni hehe, arambwira ati washitsi wanyu cyamenya neza yuko ambwiye ko namaze gushika mu ijuru. Ngize gutya mbona ikibiribiri canje kiryamye ngaha mwisi. Cyaramubaza none navuye mu miri vyaheze ati ego. Cyarangura kumwibutsa 2004 ibyo twavuganye kubera ikinje ngaha. Acarambira tushaka iki
mwijuru ntibaharira ushaka iki? Ndamubwira nti nkeneye gusubirayo kubera ko aha ntaco nje gukora. Abanyamusaga baracankeneye, Uburundi buracankeneye, isi iracankeneye. Kandi niko wambwiye, ndamwibutsa vyose kungene meze. Acarambwira ngo yagize guki kuboko uko nyene nabonye ibarabara iciwe n'umuco uva mu koko kwiwe. Ako kanya tunasura ndavyuka. Mwene majambo ni cyajwi ryo mu maraso, niza nyandiko zo mu maraso. Awugiye guhaguruka wese bamena umutwe. Mugana afise inkuru nziza uyu munsi. Uwo ndiko ndavuga ni jewe. Mbabwira ikintu kimwe, suko amaraso ya Yesu avuga ivyiza kuta amaraso ya Abeli, bisobanuye yuko munyumvirize neza umutwe wa Yakobo udacibwa. Ivyakozwe no 12 intumwa Yakobo muri batatu wa mbere bashimwa bari batatu. Hariho Yakobo, hariho Kefa, hariho Petero, hakaba nande na Yohana. Birivuga ngo Herode atamwibohero, bamwe bagaragara nk'inkingi, yicisha Yakobo inkota. Yakobo yarapfuye. Mbiri muri ati Yakobo yarapfuye. Mwumvise ko narababwiye sinduka ko hari vendredi ingene wa mugore aborewe amaraso yabera. Vuga ngo amaraso yabera. N'uyu munsi amaraso yabera araseswa. Imigani 6:16 ari ibintu bitandatu nako ninzi uhoraho yanka. Muri ivyo harimo gusesa amaraso y'abagororotsi. Vyumvikana neza yuko nutabera amaso ubugingo bw'iwawe, waplike aya maraso mu buzima bw'iwawe, barashobora kunywa amaraso y'iwawe. Ntuzoreka kuja mu ijuru. Mbwa nimba wo bahi imyaka 90 urashobora kubaho 50. Iyo 40 niyo basigara bariko baradandarisha kubaza kugira iki, kubashikana ibimazi ivyabo. Siriko muri ko muranyumva? Kuko mbabwiye nimba umuntu Imana yarageze ko ubundi nta muntu ari sanse gupfa avant le temps. Nta muntu ari sanse gupfa prématurément. Mugabo iyo umuntu apfuye hatari bwagere, ico gihe yobayeho, iyo myaka iba ibaye récupérer. Niyo babantu hari abantu agwara karemba. Nareke kwabwire ushize kunabwira ibijana n'amabanga y'ibicani. Umumama yama ariko arahamba abana biwe. Uwo n'umugisha. Uwo n'umugisha. Abana ati hewe mugabe ibintu urazi ko naryari yamye guhamba umuhungu wiwe. Ereka n'umwaka wese yahamvye umukobwa wiwe. To uwo mumama waradora abana biwe nibo bapfa nibo bagenda akaja kubahamba. Mwani majambo ivyo bisobanuye iki? Yaguze canke agura ubuzima bwabo. Nese kwabwira umupapa yarafise imyaka 90 ari kumfiro. Mugabo ako kanya akora igikogwa atanga umujana w'imyaka 17. Imodoka yaramugonze acava muri koma uwo munsi nyene. Kandi agonda ababwiye yuko mumbabarire ahantu kubugura amaso. Birivuga ngo umwasazo wo mu nzu iwawe urashobora gusanga umviriza uwamari karari mata izo nyandiko, uwamari karari mata izo bicaniro ari umuntu ari proche yiwawe. Isi yarabaye na birivuga mu gihe cy'herezo urukundo rwa Yesu ruzoptimba abantu bazabikwegerako. Mugabo Yesu ataravuga ku bantu bakeneye ibijanye no kwegukira ivyo baha nk'umugabane wabo mu bwami bw'Imana. Yarababwiye ngo sinazanye amahoro, je suis pas venu apporter la paix mais le paix. Muri ko muranyumva? Muyandi majambo ni rwa dora jungle akaruta kandi karakamira. Amaraso bariko baratanga niyagirijwe rinini kuruta ijwi ry'amaraso yiwawe, ayawe azonyobwa. N'inshuro nyinshi Dawidi yamarika arasenga ngo inkozi z'ikibi ntizinywa amaraso yanje. Wa muntu yama mu bwiza bw'Imana yari konsa n'ino spirituality yuko ari urudandazwa ruba autour y'amaraso. Iyo dukora sentene ndakene ko tuyikora avec this revelation. Iyo twegera ku meza y'umwami tuba turiko turagira iki? Tuba turiko turafuta za nyandiko. Si ubiriza sumugirwa w'isengero. Tuba turiko munyumvirize neza, tuba turiko sans contre sang amaraso kuyandi. Sindiko muri ko muranyumva parce que n'uyu munsi umviriza tukiri hano muri nosi
birivuga ngo umuntu ari mw'isi ntaba ari mu ntambara. Niko Yobu yavuze mu gice cy'indwi ku murongo wa mbere. Niko mani mazamu nimba ari ibintu kibona ko bikidegaza amajwi, bikidegaza inyandiko nabwiye ko nama ordonnance spirituelle akurega, agutsindisha. Mugabo twebwe abana b'Imana turafise access ku maraso ari hejuru cyangwa aruta ayandi maraso yandi, yo umwana w'ikinege, yo amaraso y'igitungwa, yo amaraso y'ikindi kintu cy'icuma. Abayobora 12 ku murongo wa 24 avuga ngo twegere Yesu umuhuza w'isezerano risha n'amaraso acucagiwe avuga ivyiza. Uyu munsi tugiye gukwaplika no maraso avuga ivyiza kuta amaraso ya Abel. Amaraso ya Abel n'amaraso y'umugorozi, n'amaraso aguma ari karakiya vengeance, n'amaraso aguma ari karakiya kwihora. Mugabo hari amaraso ya Yesu nayo ari mu isi imwe. Icyo acezwe gukora nukukuburanira, nukukugwanira, nukukuvugira, nuguhangana n'ayandi maraso yandi ubundi bwoko, ariko araza kuvuguruza inama y'Imana hejuru ubuzima bw'iwawe. Amashini imbundo nyinshi ku mwami w'abami. Ugacyumva umuntu ujya mu ngo afise amaraso mabi ku bantu. Ego iyo ni imvugo, iyo ni code spirituelle. Yavuze ngo umuntu afise amaraso mabi ku bantu, barakuvuga uwo muntu afise amaraso ari mu inyandiko zimwagira, inyandiko zimwagiriza, inyandiko zimutsindisha. Mwene mazamu uwo muntu ari mu ntambara z'amaraso. Haleluya. Mu minsi igiye kuza muragiye kuyibona aho muzogera imiryango izobiyugururira. Ubiriza atakintu na kimwe gisabwe mpamwe nimeze neza. Natanguye gukoresha amaraso ya Yesu hejuru ubuzima bwiwa. Aho mugiye kukendera imiryango iragiye kubiyugururira atakintu na kimwe gisabwe. Haleluya. Harigeze Satani ashikana akaraba kaza gusanga uravyumva nababwiye information azironka biciye mu maraso. Akavuga ndabonye ikintu ku exploit, ndabonye fayi, ndabonye ikosa, ndabonye ahantu ushobora kwinjirana. Sinibuka umwaka mwana ko ari muri 2007 ou 2008 Imana cyangwa kunyigisha amabanga y'amaraso, nigishwa n'umumarayika ahagaze imbere yanjye nk'umuprofesseur. Niyo yambwiye ukungene Satani ufite kugira ngo amenye ukungene atugwanya, asikana mu maraso yacu agasoma inyandiko ziriyo. Akavuga ati ereka uyu nico gituma hari ikintu womengo kirahapera. Siniko mumaze kubibona hari mu buzima bw'abantu hari ikintu womengo kirahapera. Uravyumva uronsa amafaranga umengo hariho ikigeragezo kubizo kuca gihamagagwa kugira ngo gitware amafaranga, kandi vyama biba kwakundi nyene. Womengo hariho hapera iba spirituelle. Ayo mahaperi yo spirituelle yaba ayo ma reminders yose yarahari mu buryo bw'imwe niyo tugiye guhanaguza ya maraso ya Yesu. Ubundi bwiza kuba umuntu isi imwe mu y'umwiza idashobora kumetriza. Siriko muri ko muranyumva. Ubwiza kuba umuntu atabwirizwa munyumvirize neza gutahurwa vyoroshe n'isi imwe. Kubyo wamana ibinyegezwa vy'iwawe. Bitewe n'ukungene Imana iguha uburyo bice muri muhemu yera bw'ukungene ugenza ibintu. Nuko nta mwanya mfise mugabo mumengo aca ko gatoya. Ndavuga gato. Tuvugishwa n'ubwenge bwari bwaragizwe. Ariko gato nabwire gatoya. Iyo tuko turapika ya maraso, haro prophétie de l'esprit. Icheheza ikavugwa mu maraso yacu. Haleluya. Nyarukiriza Abikorinto ba mbere igice cya 2 kwera ku murongo, ariko reka shaka duhere ku murongo wa 4. Mera tushe umuntu ari wandi wamubwire ngo amateka yanje aragiye kwandikwa mu nyandikosha z'amaraso yanje. Ayaya mu mwanya nje ngamvuye mu gikorane cya ministeri imwe y'abamama yitwa The Wise Woman, bari bantumiyemo hariya kuri Nema, niyo mvuye gukora igikorane. Nariko ndababwira ukungene Imana ishoboye kwandika inaye zacu mu ndome nkuru. Vuga ngo mu ndome nkuru.
mu ndome nkuru ikijo tugiye gukora reka namwebwe ndakabaza sureko mu izina rya Yesu mungasa munyibutse tugaruka ngaha nyarukiriza Habakuki 2 ku murongo wa mbere Habakuki 2 ku murongo wa mbere umva ashaka kuvugishwa imhemu y'ubuhanuzi yamaze kumanuka muri kino kibanza ndiko ndumva imhemu y'ubuvugishwa muri kino kibanza Pastor Pesa twigishe kare inayo tirama aho nudashaka kuvugishwa isanga ariko aravugishwa. Hallelujah, sulefe ya influence. Hallelujah, yigitsu nikirere kimhemu kiraho hano. Nuva amen message muri cyo kibanza. Warubaye urindi ruza kubira ngo uku niko horo agize ariko ni wewe Imana igiye gukoresha akanwa kawe mu kuba uku niko horaho asharate bosa mu murongo wa mbere nzohagara nsibamye nje ku munara wo gusibamako nkenguze ndabicari bumbarire nico ndi bumwishure kuvyamaganya yanje mwani majamu na ahantu turi mbwira umuntu muri kino kibazo twaduze Muchongeza avuga ngo I will climb nzoduka turi mu mwaka wa ascension aho tugiye kugira iki kuduka mpameni meze neza hari kibanza tugiye gukenguzamwo twumvise uhora hari buvugane natwe twumvise uhora hari butubarire haleluya kuvyamaganya yanje kubyo ndiko ndabona bitariko biragenda neza kubyintambara ndiko ndagwana nazo zibicaniro z'amaraso z'amarembo ibitandukanye ubiza ku murongo wa 2 maze waraho aranyishura ndakunda kino kintu andika ivyo weretse write my answer plainly on tablet so that everyone can carry the correct message to others. Imana mubwira ngo ko wageze hano hano ikiricho Imana kiravugana ko wageze hano hano vuga ngo ko nageze hano hano ko nageze hano hano Imana yagiye kuguha kwandika intahe yawe mu ndome nkuru avuze ngo wandike kuri ivyo bisate raba kino kintu mu buryo busomeka mu nyuguti zisomeka kugira ngo ubisoma anyaruse kugira ngo n'umuntu azoba ari karengana azobone pano publicité y'amateka y'ubuzima bw'iwawe abavyize n'ubameni ya muri kino kibanza vuga ngo mu ndome nkuru ntera tuzobonera uti mu ndome nkuru Pamura tugaje mu ndome nkuru ufrisa umuntu ari karanyaruka urazi ikintu ari kininiya ntushobora kugihisha amaso yiwawe hari ibintu turobije gusoma kubera ko tuba tubona ubunini bwavyo Imana ikiravugana nawe ivyawe bigiye kuba binini mu maso y'abagukunda no mu maso y'abakwanga na riska abana b'Imana bari muri kino kibanza ko wageze kuri uyu munara wo gusibamako hari inyandiko igiye kwandikwa narivuze ngo hari inyandiko igiye kwandikwa mu ndome zisomeka iyo vuga uti mu ndome zisomeka igitangaza mu ndome zisomeka intahe mu ndome zisomeka mariage mu ndome zisomeka uruvyaro mu ndome zisomeka ikanguro mu ndome zisomeka mvugira ngo indome zisomeka mu ndome zisomeka ukeneye iki ushaka iki nagakiza kumurya mu ndome zisomeka vuga ngo mu ndome zisomeka icyo mvuga wowe unyisonga mu ndome zisomeka cyane gose mu ndome zisomeka kuja imbere kwawe abari muri barako kuja imbere kwanyu mu ndome zisomeka
gutsinda abansi banyu, gutsinda abansi banyu mu ndome zisomeka, mu ndome zisomeka, mu ndome zisomeka, ubuzima bwiza muri Kristo Yesu mu ndome zisomeka. Haleluya! Amavuta ya muhemu yera, ibitangaza by'Imana, ibikorwa bikomeye by'Imana, amateka mashasha mu ndome zisomeka, mu ndome zisomeka, kuduzwa, gusa hejuru, gukomera. N'udashaka kubisoma azobisoma kuko biri mu ndome zisomeka. Oh my goodness. Mu ndome zisomeka, mu ndome zisomeka, mu ndome zisomeka. Vuga uti mu ndome zisomeka. Sinzi icyo ukeneyemo intahe, ariko intahe yawe igiye kuba mu ndome. Ayandi mahirwe mu ndome zisomeka, ayandi mahirwe mu ndome, ayandi mahirwe mu ndome. Umugisha w'Imana utungisha itababara uvanga mu ndome, mu ndome, mu ndome. Amashyi n'impundu. Nije wa wundi wahoraga imbere, nuzuye umva ngarutse ngushima. Ni yo ngarutse. Amashyi yanyu n'impundu nyinshi. Waranteturuye umva dufitanye amateka mu bihe. Umva dufitanye say ukuboko kwa narakubonye, imbabazi zawe zirangose, ukuboko kwa narakubonye, imbabazi zawe zirangose. erega Imana yatanguye gukora. Ni ukunyene, ni ukunyene, ni ukunyene, aha. Nari ico muyisubiye ngo mwari mwayiririmbye ndayisabye izasabye sharakabadosha. Ndashobora kumva amashyi n'impundu. Abadiyakoni akira imigongo ikomeye mu izina rya Yesu. Amashyi menshi n'impundu ku mwami w'abami. Nukuri nta jambo na rimwe Uwiteka yavuze maze ngo rihere.
nimuze mwirebere amaboko yako nukuri na jambo na rimwe Uwiteka yavuze maze ngo rihere nimuze mwirebere amaboko yako nimuze mwirebere amaboko yako yemwe abakiri kure yoyoyo kure y'ijwi ry'ihumure kuma riba ironganya yoyoyo oya oh yemwe abakiri kure yoyoyo kure y'ijwi ry'ihumure kuma riba ironganya yoyoyo oya niwe nyesha umuzuro w'aya masezerano niwe mvuga sishidikanya yankijijama niwe nyesha umuzuro w'aya masezerano niwe mvuga sishidikanya imbaraga zawe Uwiteka mana situmye nongera kuvoma kw'iriba niwe nyesha umuzuro w'aya masezerano niwe mvuga sishidikanya niwe nyesha umuzuro w'aya masezerano niwe mvuga sishidikanya icyo atarakora sicyo cyamara imbaraga zo gushima kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye namwe tufatanye kumushima Yesu harakomeye oya ntamarira nabonye atahoza n'agahinda nabonye atamara nagikomere nakimwe atomora nukuri Yesu reka dusenge saba agaciro gatoya muhagurutse ku maguru yanyu twubahe ameza y'umwami urakoze mwami Yesu atacu ndabasha kuvuga ingwara zifatanye n'ikintu cyose cyitwa amaraso cibwirize ubunyene kuzinga ibirago gisoke mu buzima bw'umuhungu n'umukobwa w'Imana muri kino kibanza mu izina rya Yesu ijambo ryarambwira nkuko abana bahuje inyama n'amaraso ngo niko nabo yahuje ivyo nabo kugira ngo abone ukwapfa kandi urupfu rwiwe aruhindurishe ubusa wari afise ubushobozi bw'urupfu ari we wamugwaniza biraricongereza imbwira ngo so that you may paralyze kugira ngo ushobore guparaliza the power of death ku buzima bwacu mwijoro ago mufatwemo ijambo ryarambwira ngene batoye umukate urawuhezagira ndahezagiye uno mukate ndasenze ngo ubunyene uhinduke umubiri wawe watangiwe ubuzima bwacu kurya hariho imasa barekerana umubiri n'amaraso ariko igashorerwa mu bugaragwa ariko akaba iyindi
yategerezwa kuba gakugwamwo amaraso ariyo bazana ku gicaniro cyawe. Uyu n'umubiri wawe watangiwe ubuzima bwacu. Ndasenze ngo mwami Imana yanjugira neza ku muntu agiye kwegera uyu mubiri, ikintu cyose kidafise umugabane mu mubiri wawe, ndavuze ngo ubunyene kica kizingibira ngo gisoke mu izina rya Yesu. Wejeje ufata igikombe cyarimwo vino, uragiheza, genda heza gino jus ya grenadine mwami Imana dufise imbere yacu. Ijambo yarambwira ngo aya n'amaraso y'isezerano rishasha, amaraso y'isezerano, amaraso y'isezerano agiye guseseka ku bwanyu kubwo guharigwa ivyaha vyanyu. Ariko kandi n'amaraso umwami Yesu yashikanye ahera ahera. Birivuga ngo ntiyajanye amaraso atarayiwe, yashanye ayiwe maraso. Umaze kuyagreya uba wagreye ubugingo bushasha bw'abakwizeye. Ku muntu wese agiye kunywa kuri ano maraso, ndasenze ngo mwizigigwa ubuzima bw'ijuru buteme muri we. Inyandiko z'umwiza zifudike muri we maraso. Ano maraso n'amaraso y'isezerano rishasha azanane inyandiko mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Azanane amakuru, ama information, azanane ama stories, azanane amateka pana y'abananiwe ariko yuwanesheje. Izina ryiwe ni Kristo Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo amashi ni mundu nyinshi ku mwami w'abantu. Waciye uvuga ngo ivyo muse mwami igihe cyose mubigira munyibuka. Paul acandikira abikoni ababwira ngo ico gituma abegera ameza y'umwami uko bidakwiriye bihamagarira urufu, kuko ubu n'ubuzima n'inyandiko n'inkuru zo mu maraso zifise ubushobozi bwo kwambika umubiri ico zivuga. Ndasenga umwami Imana anjugira neza abakwizeye bagirirwe neza mu izina rya Yesu Kristo, batabagwe babone ubutabazi bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Tugiye tuvuganye neza. Umuntu yemerewe kwegera aya meza y'umwami n'umuntu yakijijwe. Ukaba utarakizwa mugabo ukaba waje muri kino gikorano cyo guhindurirwa amateka, muri kino gikorano cyo kubohoka, ubinyerekesha ukuboko kwiwawe. Tumanze dukoresha igikorwa cyo kwakira umwami Yesu, hanyuma nawe ube umuntu akwije ivyangombwa bisabwa, hama duhave twegera ameza y'umwami. Kuko nk'uko ijambo ry'Imana bivuga mu Bikorino bambere igice cya 11, umuntu yegereye uko bidakwiriye akibaza ngo n'umugenzo w'idini agasuzugura kino gikorwa kiri sacré, birivuga ngo bamwe muri mwebwe baragwaraguritse. Nimba arashobora kugwaragurika ko babikoze uko bidakwiriye, birumvikana neza ko hariho n'abareka kugwaragurika bari basanzwe bagwaragurika. Ni navyo bitangaza bigiye kuba muri kino kibanza. Nizo nyandiko zidasanzwe zigiye kwandikwa mu maraso y'Iwanyu. Agacavuga ngo abandi nabo barapfuye, impfu ziri premature, kubera ko bihamagariye urufu. Vyumvikana neza yuko hari n'abantu bari sonse kuzobaho uko abo miryango yababayeho, mugabo hamwe n'iki gikogwa cy'amaraso ya Yesu avuga ivyiza kuruta amaraso ya Abeli, hamwe n'iki gikogwa cyo kwegera ameza y'umwami, ariyo maraso aduha access. Nk'uko ijambo ry'Imana yatubwiye ahera hahera, niko n'ubuzima bwa benshi muri kino kibanza bugiye guhindurirwa amateka. Abatari bari sonse kuramba muragiye kuramba mu izina rya Yesu. Abami igihe cyose nzobabigisha mu minsi iri imbere, abami igihe cyose bariko baraba claimed, bariko
barasabwa icyo twita les réclamations sataniques. Yesu abwira Petero ngo Satani yagusabye. Satan t'a réclamé. Vyumvikana ko mw'isi y'imhemu ibaze Satani yari ubahutse arabwira Yesu ngo ndakeneye Petero. Est-ce que wowe niwe yotinya? Mugabo kimwe nuko umenya gute wubaka uburinzi hejuru ubuzima bw'iwabo. Birivuga ngo aho nzobona ayo maraso umarayika ya lisansi kuzanira urupfu uwo muryango azoca arengana. Ngini jambo rindi ry'ubuhanuzi muragiye kujabuka mu izina rya Yesu. Muragiye kuva mu vya mbere. Iryo niryo jambo rindi twahawe ku munsi w'ejo w'amasengesho y'amasaha 12. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ndazanywe no gukuraho ivya mbere kugira ngo nshinge ivya kabiri. Nje gukuraho ivya mbere vya kurega, ivya mbere vya kugwanya, ivya mbere vya gushingira karimbi, ivya mbere vya kwagiriza. Imana tubwiye ku munsi w'ejo yuko ivyo ari vy'Imana igiye gukuraho, hanyuma izane ivya kabiri. Ivya kabiri ni ibihe? Ivya kabiri n'ubuntu bwayo, n'urukundo rwayo, n'umugisha wayo, n'amagara meza, n'ukujibere, n'ukuduzwa, n'ugukira inkota y'umwansi, n'ugutsinda intambara, n'amateka mashasha yandikwa hejuru ubuzima bw'iwawe mu ndome. Amen. Reka Imana ikore icyo yagambiriye gukora muri bino bihe yaduhaye kubamo. Reka inyandiko zitarizo zihanagurike mu izina rya Yesu. Reka ubunyene amateka ahindugwe mu izina rya Yesu. Ni wakenguza ku munara wo gushibamako uraza kumva ico ari bukubwire. Igikumbiro cawe cari caraguzwe kiragarutse mu izina rya Yesu. Umugabane wawe wari waraguzwe uragarutse mu izina rya Yesu. Gukomera kwawe kwari kwaratandukanye nawe kukugarutse ko mu izina rya Yesu. Ichete cyose kiri mu maraso yawe kiguhama, kirimo amabwirizwa aguhama. Ndavuze ngo ubunyene kubw'igikorwa cy'amaraso ya Yesu mpagaze ahera hahera. Ndavuze ngo ubunyene gitakaza agaciro mu izina rya Yesu. Iragi riba mu maraso, heritage iba mu maraso. Nico gituma abantu bagenda bahererekana, ukurunganwe rugenda rukurakuranwa n'urundi. Mpagaze kuri kino gicano ndahera hahera kubw'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana utagira agasembwa. Mvuga ngo iragi ryose ri mu maraso yawe, atari umugabane w'iwawe, atari Imana yagutoranirije, atari Imana yaguhamagariye, atari Imana yakukeneye. Ndahagaze hano muri kino kibanza, ndahagaze kuri kino gicaniro, ukuboko kwanje kw'iburyo gutumbere ahera mu ijuru. Mvuga ngo iryo ragi ritandukane nawe mu izina rya Yesu. Ingwara zikurikirana amaraso, ingwara zikurikirana amaraso, ingwara zikurikirana amaraso mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'amaraso ya Kristo Yesu avuga ibyiza kuruta ya Abeli, atakasaba guhora. Ndavuze ngo ubunyene asohore, akubure, aterere hanze mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose kitatewe n'Imana, ikintu cyose kitakozwe n'Imana, ikintu cyose kitari gikorwa cy'amaboko yiwe, mpagaze ahera hahera kumuherezi mukuru n'umumarayika mukuru w'iri shengero. Ndavuze ngo icyo kintu cyose kitatewe n'Imana mu maraso yawe kirarandutse. Ugwanaga gwaherekeza amaraso yawe kuva mu bisekuruza vyawe
ubwo gwanaga ndarucecekesheje ubwo gwanaga kutabwiza gutera imbere ndagucecekesheje ubwo gwanaga guteza gupfuka abandi bapfuye ndarucecekesheje ubwo gwanaga gushingira karimi ndarucecekesheje ubwo gwanaga kubuza kubona neza ndarucecekesheje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yaravuze ngo hayo majambo ndafata nk'iragi. Muchonga avuga ngo do business until I come back. Mukore ubucuruzi kugeza ngarutse. Inversion ivuga ngo occupy until I come back. Nimwegukire kugeza ngarutse. Mpagaze ahera kubwa maraso ya Yesu Kristo yasheshe ku musaraba Igorogota. Ndavuze ngo kuva uyu munsi kenda ukore ivy'inzuru ryakugeneye gukora kugeza garutse. Occupy until he comes back. Ganza kugeza garutse. Tegeka kugeza agarutse. Komera kugeza agarutse. Duzwa kugeza agarutse. Amashuri impundu kirindwara yawe yose kugeza agarutse. Fata ubundi burere kugeza agarutse. Iyagurire kugeza agarutse. Fata ibirindiro by'umwasi kugeza agarutse. Egukira umugabane wawe kugeza agarutse. Uzura muhemu Imana kugeza agarutse. Ririmba indirimbo yo kuduzwa kugeza agarutse. Kugeza agarutse. Kugeza agarutse. Kugeza agarutse. Be prosperous. Tera imbere kugeza agarutse. Shika kure kugeza agarutse. Ivyari kure bizane hafi kugeza agarutse. Abo mu muryango wawe nibakizwe bose kugeza agarutse. Rengerwa n'uruzi rw'ikanguro kugeza intahe zanyu zigumwe zandikwa mu ndome nkuru kugeza rushiriza gukayangana kugeza rushiriza gukayangana kugeza rushiriza gukayangana kugeza rushiriza kwegukira ibyawe kugeza amashini agasuzuguro kawe karatembagaye mu nyandiko z'amaraso yawe. Narimuze agasuzuguro kawe karatembagaye mu nyandiko z'amaraso yawe. Kunyagwa birahagaze kugeza karabasha kugeza agarutse. Nta cyature kubagwanya kizogira icyo kimara. N'ururimi rwose ruzobahagurukira muzorutsinda kugeza agarutse. Bazogutera bazananye inzira imwe, bazosanzira mu nzira ndwi kugeza genda mwegukira amarembo y'abansi banyu kugeza genda mugaruza ibyo mwibwe kugeza